bagabo ndasubiyemo ntihagira abantu babaca ivutu ngo ntimubisobora. Content monetization ubu bayirungikiye abantu bose babona bafise aba followers benshi. Wowe ico wokora, kora bandanya upostinga ugira ama content, ama reels, ama story vyose navyo bataraba. Amafoto, amafoto, story, ama video, yamwe maremare, yamwe magufi, vyose Facebook igomba mubigireko. Bari muri competition na YouTube na TikTok. Rero mudatoye opportunity murahasigara, ntimuzoze gufyura amaso ngo abantu ntibababwiye. Ndabona benshi bari kugomba kuvyigumizamwo, ntibagomba kubigira kaka ntuzeye kaka ntukari mu bantu ka kamere ka Eva. Danje ngomba kubabwira ati abatarabimenya mubabwire, gira ama content, fata ahubwo iyi video muyigaburire n'abandi. Nguma ndabivuga nguma mbona mu commentary umenga abantu bari gusamara. Andika comment mubibwire n'abandi, muyigaburire n'abandi kugira abandi baronke basikigwe. Facebook rero yabahaye iminsi 28. Kuta yarayigira utarayemeza ucuronka iminsi 28. Genda mwemeze abatazi nabo ingene mubikora. Rondera umuntu bagufashe. Rondera umuntu bagufashe unawe uyemeze. Okay? Sawa. Nukugabura ibi vyiza. Iyi content monetization ize mwari muyikeneye. Kubera iki mutagomba kuyifata? Kubera iki mutagomba kuyifata? Umenga ndobibakorera muga ntabwo nsobora kubibakorera. Ni mugamaka namwe mukore. Sawa, okay?